Shakira obicakiye mu mwemu ariko bizozanwa mu isi iboneka mushinga nta mupfasoni ariko badukurikira menya neza yuko ntiwabayeho ku isi kugira ngo wicare gusa ngo gusenga atabikorwa ukora. Ozelly TV. Okay, ladies gentlemen, this is Cousin muvyara wanyu waundi nyene musazwe mumenyereye ku macano atandukanye ku ma TV atandukanye. This is Ozelly TV. Icano shasha giye gutangura kuba ibikorwa bigiye bitandukanye. Ladies gentlemen, bashinga namwe bapfasoni. Mbere ya byose kwanza reka ndanabaramutse kubera ko biraryoshe kugira nibagire ko baramutsa. Ndarabaramutse aho muri hose n'importe où mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu mwiriwe bwakeye umeze neza. Hama nkuko nabibabwiye ni channel shasha Ozelly TV igiye kugira baha ibiganiro bigiye bitandukanye, igiye kubaha ama content atandukanye. Urafise intérêt yo gukurikirana ino channel kugira ngo ugende umenya makuru ariko hani wacu ndetse no hanze y'igihugu, ibiganiro bijanye n'ijambo ry'Imana, kujanye no kwiteza imbere, abantu bagiye bariteza imbere, ingene babigenjeje, inzira zimwe ushobora gukoresha nawe kugira ngo ugere ku iterambere rirama, iterambere wifuza kuzoshikako. Then afise intérêt yo gukurikirana ino channel. Rero what we have today dufisiki imbere yacu dufise umukozi w'Imana. Sininda kumuvuga mu izina kuko kirazira kuvuga umugabo atari so mu izina, araza kwivuga wenyene ubwiwe. Ni umukozi w'Imana twaramutse dutumira kuri no munsi kugira ngo ashobore kudushikiriza ijambo ry'Imana. Dufise subject yaherera, dufise subject yo gukora no kwiteza imbere. Mbega ugukora ibikorwa birafatanye n'impemu, ibintu by'impemu no kwizera gusa cyangwa ni gute? Rero afise amakuru menshi agiye kutubwira kuri ivyo agiye kudusigurira neza ni gute umuntu yoba akijijwe agakora, ni gute umuntu yoba ubuzima ru Kristo akaba no mu buzima bw'ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo ashobore nawene kuba umuntu akomeye mu bugwiza tunga. Twumva pastori barongoye amashira hamwe, ni gute bijya bintu nivyo cankwe umaze kuja mu bikorwa by'umubiri wataye intumbere. Twakwakiriye mukozi w'Imana. Ego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nagiriwe iteka ryo kuba muri kino kibanza, natumiwe n'abantu bubashwe, nanjye ndarondongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo mwese. Ndamutsa n'abandi bose bariko badukurikirana, ndabashimiye cyane bivuye ku mutima wanje. Nagiriwe iteka ryo kuba ndi muri kino kibanza ndavugana ijambo ry'Imana namwe. Nta mpamvu nimwe ijambo ry'Imana itoza imbere y'ubundi buzima bwose, kuko nibyo twokora byose. Icambere n'ubuzima bwa Kristo, ubeho wizeye Yesu Kristo, kuko nta wundi mwami ari hejuru y'abami bose. Ubanza kumushira mu buzima bwawe kugira ngo abashe gufata ikibanza cyambere mu buzima bwawe. Nta yindi ntumbero atari uko ibintu byose ubikora muri kino kibanza ku isi ari uko witwa umukristo. Kuba umukristo si ukwinjira gusa mu rushengero idini ry'abakristo, oya. Kuba umukristo ni ukugira ngo wizere umutima wawe ico umwana w'Imana yakoze ku musaraba. Ubuzima bwa Kristo rero ni ukwakira umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Nta kindi kintu twihutira atari uko twotegura ubuzima bw'ahazoza hacu, kuko inyuma y'ubuzima tubayo ngaha ku isi hari ubundi buzima. Nico mbanje kubamenyesha yuko umuntu wese ubanza agakira agakiza kugira ngo ashike mu bwami bw'ijuru byoroshe cyane. Nta yindi nzira umuntu acamwo atari Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunda bari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Rero ibyo twokora byose tarakira urwo rukundo rw'Imana, naho byo tugeza naho byo tuvana, naho byo dushikana. Tutatebye, hari ijambo ry'Imana riri muri Yakobo 2:17 ibyo tugomba dufatire ko mu kugira ngo twinjire mu bikorwa byacu iyo umaze kwakira Imana mu buzima bwawe. Hari intumbero y'ubukristo uba ufise nk'umwana w'Imana. Ntiwabayeho ku isi kugira ngo wicare gusa ngo gusenga atabikorwa ukora. Yakobo 2:19 yavuga ngo, reka tuharabe 2:17 nako havuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Washobora kuba wicaye ngo uri umukristo ariko udakora igikorwa na kimwe, biroroshe kuba kubwira ngo iryo tunga rikuye kwa Satani. Biroroshe kuba kubwira ko wiriwe kugiba ko babonye uryamye nta gikorwa na kimwe wagiyemo. Bisaba yuko uba ufise ibikorwa ukora nk'umukristo. Nyambara ukudandaza, genda udandaze gusa icambere utanguzeho Imana. Imana ishigikira ivyo wewe wakoze, kuko Imana nizo guha umutahe n'inyungu kandi ntuje gukora.
bisaba ko ukora ushimitse kugira ngo Imana ishigikire imirimo y'amaboko yawe. Nta kindi kintu umuntu akora ngaha ku isi atari kubishira imbere y'Imana. Kora ivyo bikorwa byawe uzi ko Imana ibihezagira, ariko ntiwishinga iryamye, ntiwirirwa uryamye gushaka imodoka nziza. Banza ugende uyirondere, byose biva mu maboko yacu. Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Gusenga ni byiza, ariko ntiwirirwe masengesho umwanya munini, kuko inzara irababaza. Inzara irababaza cyane, kuko Imana yaduhaye inda izi ko tuzokenera gufungura. Gerageza ugende ku mirimo uzinduke nk'abandi. Birababaje nk'umupasiteri usanga yizeye ko yotungwa n'ibyishengero gusa, ibigira 10 ishikanwa. Genda ku kazi ukore, genda ku kazi ukore. Ntiwishinge ko abakristo bazokugabura imyaka yawe yose. Ibaze ubwo shengero bwugaye uzocubaho gute? Gerageza ukore ibiva mu maboko yawe, nibyo nyene nibyo Imana izohezagira. Nta kindi kintu utegereza gukora kugira ubeho, no gukora gusa, nta kindi. Ushira umwete, ugira umwete mu bikorwa byawe, Imana izobiguhezagiriramwo. Murakoze. Yes, ladies and gentlemen, nkuko bivuze umukozi w'Imana, turagushimiye kwanza umukozi w'Imana. Sinzi ko ubwira akazina kawe abadukurikira. Nitwa Irakoze Dany. Yego. Nkuko bivuze udakora ntakarye, ngo utarima ntamira, iyo ni imigani y'ikirundi. Ngurima itiro ukimura ingonera. So ladies and gentlemen, mushinga nta mupfasoni ariko badukurikira, menya neza yuko niba washaka kujya bisaba gukora. Nawe ubona je ndiko ndakora ndazaguhembwa. Rero nyimba hari icyo ushoboye kuvuga nkanje uri imvuzi nkuko nyene, genda uvuge agafaranga kinjira. Ushoboye gufata kamera, fata kamera. Ushoboye gufata isuka, genda urime. Twese ntizokora bisa, ntizokora bimwe kugira ngo twiteze imbere. Hategezwa kubaho umurimyi kugira ngo natwe tuzomuzanira amahera, tumushorere ivyo yimbuye kugira ngo natwe bwe dufungure tubeho. Rero umukozi w'Imana turamushimiye cyane, ivyo avuze nivyo. Wowe uri umupasiteri, uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, umuririmbyi n'ibindi. Genda ukore kugira ngo ushike kwihangiro wihaye, ushika aho wifuza kuba. Uzoronka umuduga mwiza, yabivuze gucakira ubicakiye mu mwemu, ariko bizozanwa mu isi iboneka n'ibikorwa. Ubutame dutama sukubusa mu mwami. Mwe mwibaza ko gutama bisiguri no kuruha. Rero Imana ibahezagire cyane. It was Cousin on Ozelly TV. Imana ibahe umugisha sana. Ndabakunda.